Uburundi, Ghana, Guinea-Bissau, Uganda na Republika ya Kongo nivyo bihugu bitanu vyo mu karere ka Afrika. Ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu kw'isi OMS ryashize ku rutonde rw'ibihugu vyashoboye guhagarika ingwara y'ubukangwe. Mw'itangazo OMS yasohoye mu ndwi iheze, iryo shirahamwe rimenyesha ko imigwi yigenga yarijeje gusuzuma yakoze ivyigwa bitandukanye hagati ya nzero na ruheshi muri uno mwaka wa 2026. Nyuma y'ibikorwa vyo muri laboratoire hamwe n'ivyigwa kuri iyo ngwara, iyo migwi yemeje ko hari ibimenyetso bikwiye vyemeza ko ugukwiragira kw'ingwara y'ubukangwe yo mu bwoko bwa kabiri kwahagaritswe muri ivyo bihugu bitanu. Bafatiye ku vyavuye muri ivyo vyigwa, ibiro vya OMS muri Afrika vyemeje ko umugera utera iyo ngwara y'ubukangwe warangiye muri ivyo bihugu. Ku Burundi, OMS irakeza ingingo zafashe mu mwaka 2023 igihe igihugu camenyesha ko habonetse ikiza c'ubukangwe giterwa n'umugera wo mu bwoko bwa kabiri. Ico gihe abajejwe amagara y'abantu bongereje inguvu mu bikorwa vya misi yose vyo gukingira abana hamwe no gukurikirana iyo ngwara, bafashijwe n'ikigega mpuzamakungu co kurandura burundu ingwara y'ubukangwe. OMS irashima ko ivyo bihugu bitanu vyo mu karere ka Afrika vyashoboye guhagarika ibiza vy'ubukangwe, ikavuga ko buri kiza gihagaritswe bisigura ko abana benshi baba bakingiwe ingwara ishobora kubatera ubumuga bwo kutagenda ubuzima bwabo bwose. Ariko rero naho biri uko, OMS iribuza ko hakenewe ugukomeza kuba maso muri ivyo bihugu bitanu kugira ngo iyo ntambwe yatewe ntisubire inyuma.